isi tubayemo twakubaza yuko atamutima w'urukundo gihari, ariko umutima w'urukundo uracahari mu bantu, ahubwo ikintu kibahindura n'igihe kirahindura umuntu, kikamuhindura kikamwerekana uko umenga n'umuntu mubi. Igihe kikaguhindura neza ukabonekana yuko uri n'umwicanyi, kandi muri wewe umutima w'urukundo nawe ufise. Kujya kuntu umuntu avukana umutima w'urukundo, kujya kuntu umuntu avuka ari marayika, burya niko aguma, ujya mutima arawugumana, ariko isi ikamuhindura. Ariho hahandi uzosanga umuntu ari umwicanyi, azobahinduwe n'igihe. Ugasanga yabaye umurozi, azobahinduwe n'igihe. Ugasanga yabaye indaya, azobahinduwe n'igihe. Ugasanga yabaye igisuma, azobahinduwe n'igihe. Igihe rero kirahindura umuntu, kikamuhindura ku rugezo umwibaza. Igihe umuntu yakugirira inama uzomutega igihe, umuntu yakugitega ineza naho uzomushimire, ariko igihe kirahindura umuntu, kikamuhindura nabi cyangwa kikamuhindura neza. Ugasanga ukabona ko menga umuryango wakwanse neza mu Kirundi, ariko nawe bazoba bahinduwe n'igihe. Hari igihe ugira ubukene ukumva yuko menga nta muntu umwe ushobora no kuvugisha, bivaye n'igihe urimo, bivaye n'ubukene urimo. Hari igihe n'ubundi abisubiyemo, igihe kirahindura umuntu ku rwego nawe nyine adashobora kwibaza. Ntuzufyine n'igihe, igihe kiraguhindura uko utari umeze. Umuntu wabona ameze nabi mu kino gihe, ukabona ntibimeze neza, uzumureke abanze ave mu ico gihe abarimo, uzumureke abanze ave mu ico gihe arimo, ibintu bizogenda neza.